Hello everybody, it's your host baby Mishu Miracle, yes. Ikiganiro ni chakindi ni kimwe cyonyine ni Boom Boom Show channel nimwe ni Buja Hit, yes. Ntiwibagire kugira subscribe, ushireko j'aime ndetse na commentaire kugira ngo tubwire ukuntu uno munsi ingene vyagenze, yes. Na nibagiye wibuke ushireho nakajya ka notification kugira ngo the next video uzoyibone, yeah. Uno munsi Virajoso, no must say Christian boy, Christian baby, aka Camirigado, Fabelove, the Christian boy, Fabelove, King rapper, bass rapper, vyose vyushaka vyose, aka nawe uvuga shushu vyose ni aka tu. Aka no aka. Igi. Aka no aka. Aka no aka. Hapo sawa unanizingua sasa. Fabelove sai. Fresh tu. Wowe nka Fabelove n'abahe ba rappeur batatu. Uvuga yuko bash. Donc wewe mera. Chekibazo mama akimba JJ. Sinzi ko babashaka ko mvuga babandi nyene. Je haraba rappeur baba upcoming. Hariho witwa Berry Chris. Hariho witwa Nesmi Quiet. Hariho abitwa ba Iskacha, hariho ni benshi ba BOB, ni benshi babitse, yeah. Urumva nuko gusa abantu bama biyumvira yuko umuntu ategerezwa kuvuga bajya, no bajya barazwi mugabo abo wemera n'ikindi, yeah. Kubera kubemera kubera baririmba, donc hari abantu ushobora gusanga iyo bariko bararirimba vraiment n'abantu barondera barakrea, apana abandi bagira mu vy'abandi bagiramo, no barakrea. Sinzi kari kubera ko keshi tukunze kuba tuko turaganira nabo bakumva ama idea wanje nabo bagashobora kubikorera ko mugabo ico novuga coce ndakunda umuntu akreya, yeah, ndakunda umuntu akreya, uririmba gusa uririmba pour kuririmba gusa, no aha muri ico gihe urumva ndakubona nyene kuri kuraririmba pour kuririmba tu, mugabo ndakunda umuntu akreya nkumva ikintu nyene yizane kiri muri we cye nkumva ibintu yagize ama recherche nkumva ati en tout cas umuntu vraiment arazi kurondera.